bamwe muri mwebwe ubwo bubasha mwarabuhawe, uravyumva? Ariko biroroshe cane muri ibi bigeragezo by'ubuzima ducamwo duhura navyo, biroroshe yuko umukristo yibagira ko afise mpwemu yera. Biroroshe yuko wigwanako ukagerageza gukora ku nkomezi zawe, ukagerageza gukora ku gushobora kwawe kugira ngo uhangane n'ibibazo canke ujane na Yesu. Ndaje kubabwira ngo uwo mpwemu ni wanshoboza kujana na Yesu. Uwo mpwemu ni wanshoboza kumvira Yesu. Uwo mpwemu ni wanshoboza gukorera Yesu. Uwo mpwemu ni wanshoboza guhagararana na Yesu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nta kintu na kimwe mu vy'Imana iri kiravugana n'umutima wawe mpwemu yera atashobora kugushoboza gutambukiramo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Haleluya. Uri kurahangana n'ibibazo byo mu rugo rwawe, urakeneye mpwemu yera. Uri kurahangana na deficit zo muri business yawe, urakeneye mpwemu yera. Uri kurahangana na pression yo ku kazi, urakeneye mpwemu yera. Uri kurahangana no gutabwa no guca muri deception, urakeneye mpwemu yera. Mpwemu yera niwe bubasha butuza ko bukadushoboza guca mu bintu. Nuri nyakamwe, nuri wenyene. Yesu ntiyadutaye twenyene. Yesu ntiyadusize twenyene. Yesu ntiyadusavye ibidashoboka. Yesu ntari kaduhamagarira ibidashoboka. Hariho mpwemu yera adushoboza. Ndashaka kubwira umuntu wese ari hano hantu, kuko hariho n'abantu baba bariko baragwana n'ibibazo bikomeye n'ibigatanya bikomeye byo mu buzima bwabo, ku buryo badevelopa umutima wa incredulité canke bashika ahantu bagakomantara bagatakaza ivyizigiro. Ndaje kubwira ngo nawe baratakaje ivyizigiro ukaba umeze nk'umuntu ari kuzimu. Ndaje kubwira ngo uwo mpwemu nyene ni kuzimu arahakorera, ni kuzimu ashobora kopeha. Ndaje kubwira ngo no muri iyo situation urimo hari ubushobozi, hari ububasha twahawe butuma bishoboka yuko tunesha hagati ya difficulties zitagira uko zingana. Ushobora guhabwa ikintu ntikigira ico kikumarira kuko utakizi. Ndashobora kuba mfise mpwemu yera mu buzima bwanje, ariko kandi kuko mu busabane bwanje n'Imana ntari conscient ko mpwemu yera ahari. Ndagomba kubabwira ngo ukubana na mpwemu yera ni ikintu kigomba kuba active. Reka mvuge ibi bintu. Ntushobora gukizwa mpwemu yera atagukijije. Haleluya. Yesu ashimwe.